bwaramutse bwakeye namwiriwe bivanye n'umwe wese ahaherereye. Turi ku munsi wa mbere n'igerekerezo rya 17 ukwezi kwa 11 ndetse n'umwaka wa 2025. Turi mu kiganiro cya JC Sport cy'uno munsi turaje ngo tubayagire bimwe muri kurira kuva muri sport, ariko sindi jenyene kuri mikro ya mbere ni jewe Impamvu Shimizimana ndetse na Impamvu journaliste n'ibyo abantu benshi bamenyereye ko cyane, ariko sinza kuba ndi jenyene, turi kumwe n'abasore bagira kuri babiri. Ndahere uburyo bwanje Salom Rwanda kuramutse. Ndakamutse Impamvu mbere. Ya, jewe nzereza cyane. Nawe nizere kumeze neza. Jenda shimimana. Weekend yagenze gute? Kwa kundi nyene na mamacha gyose amamwe n'ababaje. Kandi weekend yahise kuri dia. Okay. Good. Turi kumwe n'undi musore iwacu bwanje Bwana Kivenda kuramutse nawe. Ndakuramutse Impamvu, ndamutse Salom, ndamutse n'abariko baradukurikirana bose bivanye naho baherereye. Ndanabaha ikaze kabisa baze tubane. Meze neza ubona ko tuvuye muri weekend yarimo ibintu byinshi, navuga ko umunyamupira yari weekend nyene y'imirimo. Nawe weekend yagenze gute muri rusange? Shaje weekend ibintu byose navuga ko byagerageje kuba ibyo nari niteze byaba byabaye hano iwacu ndetse no hanze y'igihugu, ubona ko nta surprise yigeze mbako. Ibintu byinshi byagiye kuba nkuko ibice 70%. Na nibyabaye kuri sango byose warubye. Byose nari ndabyigeze je nari nyuma y'abasore. Yabaye mwana Patrick mu Muri. Ntabwo tumwana. Nta n'uwakugira Nge tukijiri ko wakora gusa. Tukijiri ko wakora ntabwo tumwana. Ayo musema sinabemera ibintu. Bivanye nuko nyene ibintu akora cyari ibyo cyo bituma abantu tutavyemera, mugabo yaba akora ibintu bimeze neza abantu tuba tuvyemeye. Of course. Ya, nuko rero abasore turi kumwajya kuri babiri mwamaze kuba mubomba. Turi mu kiganiro cya JC Sport, turi ku munsi wa mbere, turaza kuza guca mu byariko biraranga ino weekend. Turaza guhera muri equipe nationale Bwana Salom, equipe nationale ya Sangwa Patrick n'abasore biwe baba equipe nationale namba mu rugamba pro bariko barakina n'abasore ba equipe nationale namba mu rugamba basanzwe bakina ni wacu babaroko basanzwe bakina mino championnat ya Primus League. No kwa ngoro ala kuri Stade Noir ndetse Sangwa Patrick asuzugwa cyane, asuzugurika cyane ndetse n'abasore biwe. Wewe nk'umwe mu nyamakuru ba sport cyangwa se bakurikirana ibintu bya sport, peut-être ko haruna hari match wayibonye gute? Nigiki ni yeshusho iyi match yagusigiye kuvyo kuri? Shasigiye nuko ibintu byinshi cyo gukora biracahari kuri Sangwa Patrick. Kuja fise ni ya present one. Cyo tabana kumwana ari karatubeje. Sangwa Patrick afise equipe novuga itari riche cyane mu bakinyi, mugabo n'abafise ntari karabakozwa akantu tubona bo botanga. Niwe mu bantu bikere ya critique zo kumukritika kuko ibyemezo bimwe afata n'ibyo arika gufata mu gihe babikuye nivyo bigaruka bikamukora mu nkokora. Match yo ku munsi wa gatandatu yari match novuga yitezwe n'abantu, mugabo abakinya international bako bari bayisuduruye ati bayisuduruye mu buryo bumeze gute, bari bitegura igihugu cya Zambia gusa nicyaza kuva zimwe n'izindi bariko barakurikirana tudomye ibizovamo, bacare bategura match yo gukina kuko badakinye match FIFA yo bahana ko iba yabarungitse ngo badokina match amikare cyangwa match ifisi kivuga mu gihe bariko barakina match diriko za qualification. Rode barakinye match Sangwa Patrick equipe yo arayarinya amibura avuga kandi na Dorothy barayarinya, mugatwa twarabonye yuko urwego abakinyi b'intamba mu rugamba pro bafise na n'intamba mu rugamba y'abaroko hariho ikintu cyitandukanye cyahabaye. Sinovuga ngo ni kwifatanira intego cyane kuko uko bakinye kuri rya match nuko barukina kuri Zambia, nuko barukina ku match no yose ifise kivuga, mugabo urwego batweretse n'urwego ruri hasi. Jese singaruka muri composition y'abakinya ari yakinishije, ahubwo ngaruka mu byumvire yari yabahaye n'icyo yari yabatumye, kuko kumbwira yuko ngo equipe nationale nkuru gutsindirwa muhira mubonye critique zavuzwe n'inyuma y'igihugu no muri Europe byaratangaje abantu.
Saka Patrick no mwamenyereza no bwa yaje tutamuzi atase binini yafise mugabo ibikorwa amaze gukorera ubone no ko si ibikorwa byiza birayiwe uno musi wo yikota niyo yikota ku rwego ruri hejuru. Ku munsi wa gatandatu cyavuyemo nuko ibyo yibaza na staff yiwe no kuvuga abayirimwo ibyiza biri ngaha mundi barabibona abakinyi beza warabonye nk'abaroko itandukaniro ryahabaye ni equipe no mvuga yegire no arifisamwe abakinyi benshi ubona amaze kubasudira abafambo lisansi vision nande kuri Sanga Patrick equipe afiste kwiga no kwintegra abakinyi bashasha yabonye kuri rya Moscow kuko ya muri press conference yabaye play yavuze ati nanegerejwe n'urwego nabonye abaroko bariko kiri kintu byavuze kitanyuze ni kuvuga ko urwego rwiwe rw'abakinyi bazibira ngo uri hejuru ahubwo ikibazo gifise muri babataka biwe batariko baraba efficace imbere y'izamu mugabo ibyo byose bigaruka kuri kwa kuba ku mukino kutari hate kuko ubona n'imikinire y'inyubu abakinyi ubona yarimye haramwendeze kiribe no kuba badahagaze mu mwanya wa nyawo kuko abakinyi bari hagati mu kibuga urabona nk'abantu bawiga babyari yakoresheje nta mipira ikwiye bariko bararonka niyo baronse ntiyari ya mipira ubona ikanganye kuko nk'abantu baroko nibo bagerageje kuronka nibo baronse okazi ubona ziri fashe kandi banazibyaza n'umusaruro kuri Sanga Patrick equipe yiwe iracyafise ibibazo byinshi mugabo mbona ibisubizo biringanye. Ati cyumva ko dufise urukino rwa gicuti rumwe tuzokina na equipe y'Igihugu ya Zambia na Chelsea abishiyamo ry'umupira w'amaguru mu Burundi ushira urundi rukino urumuza n'abakinyi bakina mu gihugu mudabe nk'abakinyi babiri batatu canke bane canke batanu babishoboye nuko rero nyuma yuko urukino rwa gicuti rwari rutegekanije ko bakina na equipe y'Igihugu ya Zambia kumvo zitandukanye nabonye hagiyemo n'ibibazo FFB yagiye kuba yitwarira equipe y'Igihugu ya Zambia kubera ko urukino ngo bari bamaze kuba barutegura basesagura uburyo cyangwa se bakoresha uburyo bategura urukino ni kwiyumva FFB yagiye iritwara igihugu cya Zambia avuga ati mwanze muke cyane nuko rero match maze kubisiba bagiye kuba bakina iyo match y'abakinyi bakina hanze ndetse n'abakinyi bakina muri Premier League navuga Intamba mu rugamba z'abaruko nyuma y'urukino Sanga Patrick ati ndababaje n'ibiharo by'abakinyi banje ariko nezerejwe n'umwete w'abakinyi bakina hano bwana Keve wowe match y'abakinyi baba pro b'Intamba mu rugamba ndetse n'abakinyi basanzwe bakina hano wacu wayibonye gute cyangwa se ni yeshusho nawe yagusigiye equipe y'igihugu ya Sanga Patrick? Cyambere na mbere no mvuga ibyo nagiye kuri tele nibaza yuko ari byo biza kuba nivyo byabaye kuko sinigera nemera Patrick Sangwa cyangwa kumenyereza inkino zibiri cyangwa zitatu isi yose yongeye kuraba match ya equipe nationale ari we bavuga ari yicaye ku ntebe ari kuri bande tosha equipe nationale bivanye n'ivyo yagiye anyereka kina akenshi ngenda mvuga ko Burundi gutsinda kwabwa rukunganya bivanye na equipe bagiye gukina n'uburemere bifise kugiye kuraba imbere yuko akina runo rukino yaramaze gukina inkino 11 afise n'intsinzi zibiri zonyene ukanganya gatatu birumvikana neza yuko n'amanota mabi kumumenyereza kubwanje sinabonye abamenyereza benshi muri equipe nationale canke ngo nshobore gukora recherche zirengeje ariko nemeza ko nimba Burundi bwaragize abamenyereza babi ba mbere mu mateka Sanga Patrick muri batatu ba mbere yo bari no mu 12 ziwe za mbere ko mu 12 mu manota 36 afisemo amanota 7 birumvikana neza yuko ibiharuro byawe bari bi wagenda kuraba nayo manota 7 watsinze Seychelles muri qualification baranayikuyemo ayo manota yayo barayafuse ya ntari washeza kuraba iyo Seychelles yatsinze mu nkino zigera kuri 70 ino equipe ya Seychelles imaze gukina ifisemo intsinzi zigera kuri 70 igihugu kimaze gukina intsinzi zitatu batsinze za Sri Lanka amatsindizo za Bangladesh birumvikana n'igihugu kidakaze niyo bovuga buri mumenyerezi wawe wese akina hano Premier League igenda wicare kuri bande tushe niyo equipe nationale Intamba mu rugamba yari ukina na Seychelles urashobora kwibyaza umusaruro rero uno munsi ibintu byacitse kuba yatsinzwe n'abakinyi b'abaroko muganje nkibona collab abamenyereza bakoze ku baroko naravuze ngo ino equipe y'abaroko irashobora guhagarika equipe y'abakinyi bakina hanze bivanye nuko bano baroko
batandukanye n'abaruko mu myaka iheze twari dusanzwe tuzi kuko nimba uno munsi dufise ekipe ya Grenoble na Frambody Centre benshi babonye muri line up nibo bagaragayemo muri 11 batanguye zaje gukina CAF Confederation Cup na CAF Champions League bakagera ku ntambwe igira kabiri kandi twahora tuviramwo ku mutaru wa mbere kigira kabiri ni ekipe ubona ko zitisambuye ya effectif nyene bari bafise niyo bagumanije boneke ko babonye ko abakinyi babo bafise iyo niveau yo kugwego hejuru avuga ngo nimba twifuza kuva hamwe tukagera hamwe tukeneye kuguma nabo baki rero muri Sangwa Patrick nkuko Sarumu yarabivuze ino match turaze tuvyemeranye nimba Zambia yarasivye yarashoboye kubwira abasore be tugiye gukina na ekipe yo ngaha muhira kandi umenye ko akazi kanje uko je akazi ka Patrick Sangwa burya ndakabara ko katanguye dukina na Kenya ngaha mu Burundi kuko niho yicara kumva ivyo Aimable avuga muri press conference nayo kare yahereza hariya muri Maroc yigiriye mu mubiri bwiwe yaje rero no munsi araha message abasore biwe tugiye mu kibuga keneye ko mukina utanyeretse performance iri rwego hejuru hakagira umusara guca kuri post team aza kuba yerekanye performance iri rwego hejuru boneke ko wewe kuboneka muri list yo mu kwezi kwa gatatu ntakizoba rero yaje aratsindwa kandi arushijwe abasore bamurushije batweretse yuko harimo rekerkezerema umuntu ashobora kuja kwifashisha muri equipe nationale azisize mu zindi zifise iyo experience zikaba zotanga umusaruro no munsi nkaca mvuga ngo nimba koko Patrick Sangwa Aimable avuga ko kandi ya 2020 no munsi nta yindi treve international izohaba uretse yo mu kwa gatatu ducangura qualification yo kuja muri iyo kandi ya 2020 kibazo nkunda kwibaza ni projet za federation na ministeri cyangwa ni projet y'umumenyereza kuko nimba ari projet ya federation urabona ko federation ivyirimo nta byitsi ko yaba ari projet ya federation nemeza ko muri FFB barafise umuntu ajejwe kwevariwa Sangwa Patrick nimba koko uwo muntu ajejwe kwevariwa cyangwa iyo group ijejwe kwevariwa Sangwa Patrick bakaba bakimugumije ku ntebe y'umumenyereza bw'umugwi wa serukiragihugu kubwabo umusaruro ni mwiza mu nkino 12 ariko kubwacu nubwo twatashe gufise cyo guhindura pe turabona karibi ndavuga ngo muri federation ya projet twebwe Sangwa Patrick atubwira federation nta ifise kiyaba bayifise uyu ntabakira umumenyereza wa equipe nationale kugeza muri kano kanya ibintu bimaze kugira ugacuza ukavuga iyaba na Sangwa Patrick Aimable ari un vrai patriote cyangwa ari umuntu w'iburaya afise ako karanga mutima ko gukunda igihugu no kuba professionnel mu bintu akora Sangwa Patrick aba yaramaze gutanga inama muri equipe nationale ntaba mu rugamba mugabo kubera yuko uri wa muntu wishakira ko kaze wagiriwe amahirwe uronka n'igihugu kiguha CV kuko yaje atamuntu amunzi n'abantu bacyanga bashobora kubwira equipe Sangwa Patrick yajavamo gishakira iyo CV ntabwo ushobora gutanga iyo miho kuko baramuhemba contrat y'uko ivuga bamuhemba ni contrat y'umwaka ku mwaka umwaka wese umwaka w'umupira w'amaguru utangura mu kumunani ugahera mu kwezi kwa gatandatu barevariwa babonye ibikorwa byiwe bimeze fresh baca bamusinyisha iyindi konti bisigure ko muri FFB babonye karibyo rero baca mvuga ngo Sangwa Patrick reka guhenda abarundi utubwira ko ufise projet yo kutujana muri kanya ya 2020 ahubwo tubwire ngo mfise projet yo myaka 10 cyangwa 12 niho jewe nzobatwara muri kane ya 2030 na aho je no kumva nawe kurangira ngo uzotujana muri kane ya 2020 mugaye biharuro tubona kuko nta kimenyetso na kimwe Sangwa Patrick ari karagarigariza abakunze mu guserukira guga Intamba mu rugamba zuko azodutwara muri iyo kane arifata akavuga ngo defense yanje imeze neza sigaje kuraba bata Koko defense nziza ngo gutwara kuko ntakende zikamuzindira tuje kuri tour kina tournoi izi za qualification ni tournoi baba ariko baragiye none tournoi uzoronka iyo qualification udafise attaque nziza ishobora kugutsindira wamukiye cyangwa defense yawe capable yo kumara match dasenze iyo defense ya Patrick Sangwa yitwa kari nziza iyo abari nziza muri zino nkina amaze gukina nimibura baramaze kunganya mu zitandatu kandi abene clean sheet afise clean sheet zingana ntazi ivyo byose ndibibazo umunyamupira akwiye kwibaza akavuga ngo Sangwa Patrick koko muri equipe nationale igihe cyo kuvamo cyari kigeze wagenda kuraba amakora pakora twamabigarutse gute ngo turaganira aho hanze twavuga ngo gute muri equipe nationale ushobora kumbwira ko ushobora guhamagara abanyegori bagera kuri babiri
bose iyo bari batariko barakina yego umwe turavyemeranya ni Jonathan yaretse gukina we kubw'imvune why not tuhamagara uwo muntu afise imvune ubundi yariko akina heruka gukina muri pre-season na champion asanzwe akinamwo jewe ku rwego rw'uwanje ndayibona ko ibiri ku rwego hejuru nk'iyo ngaha kubera ko tuhamagara uwo musiniya twemera ko akuze nta yandi mahitamo ufise kuko nta bandi bari hanze bakaze ukazana abo ngaha mu Burundi akaza kubafasha iyo experience kuko nawe igihe yahamagarwa yatanguye guhamagarwa ari muri izi za vitara kwishyira na wenyine ntabwo integration mu bandi why not tudashaka guha umwanya abandi uza kuraba muri izo defense ziwe ashyiramo utuntu rimwe na rimwe novuga ko hari ibiharuro birenze rero muri federation ngarutse muri federation nimba koko federation yifuza ko ivya Kuja muri kandi bya 2020 hoje singi bwashobora kuba surprise ukabona turagiyemo kuko umupira ufite nyene utuntu surprise twize ubwa urumva kujya muri kane 2020 azoba ari hanze yego vraiment ni ndamfatiye kuki wowe uri federation uzanye mumenyereza ko wowe initiateur wa projet ufise uko wateguye projet yawe ukavuga ngo ni imyaka 5 ni imyaka ingahe urayipresent uravuze ngo projet yanje ndabona ko ni Monsieur Aimable Kesa rumuyobora ya nimba wenda gutumbereye ndakwereka ivyo mfise vyose ahubwo Aimable ngiyi projet yanje nifuza ko iyobora mu myaka 6 nk'umusaruro we Aimable ukavuga ngo Keve projet yawe ndabona ko muri iyo myaka 6 bivanye n'ivyumpa yogera nanje ndagusabira ushimye kuba impa turakora mutabishimye ntabwo dukorana aho mvugira rero ko sangwa Patrick ari umuntu yaje kwihemberwa kuko arabenshi bazi ngo yaje gufasha mugaba arahembwa kuko afise kontra ni gute wowe uri umumenyereza wo professionnel kemera gusinya kontra iyo kuba umumenyereza umwe udafise staff ya ivyo bikwerekana tutiriwe turaja muri tactique zo hagati mu kibuga n'ibiki bihita bikwereka umuntu urwego rw'uwo ari ko staff yo arayifise ihoraho ntayafise uno musazana Aimable ijazana Keve ijazana Saro Keve yabuze yafatiwe ufise kontra hano nibyo staff yawe nawe yarasinye muri federation urashobora gufatira neza bagajega no bunyaje kacamu ya mafaranga arasa ubu hariho ujya muri buma muri amibyo asani niwe bakiye bikora ivyo ntuzocanga nabonye Seruba ari muri staff ya Patrick ivyo rero ivyo bintu byose bikwereka yuko structure yo mu ntamba mu rugamba uburyo yorganije nubwo amakosa tuyataka umumenyereza n'ivyo reka tuyamutiko kuko ntiyabaye professionnel yaba professionnel ntiyari kwemera gusinya mu masezerano batamuhaye staff y'ingora tuvyemeye abamenyereza bakazi nimba tugiye kuzana Zidane cyangwa Pepe Guardiola akubwira jewe nterura staff yanje yose nakana tuba turi kumwe mu mpakazi n'aba mu basinyisha amakonta ivyo mutavyemeye bahije turi kumwe n'iyo projet ya Sida ibihugu byose Keve bigwaye ibihugu batanomenyereza mu muzungu cyangwa ubundi mu international akaza we akagusaba byinshi ugatinya ukajwa ati turafise abandi bamenyereza mwokora ugende murabiko ugende murabugwana ko bitarahindura agivizo no ibenge yatoza ka bita kreba gatoza n'igihugu mugambwe muraho musara yarafise yegurabe kwasanga Patrick afite Jimmy Ndayize afise akazi kiko muri Grenoir yamara afise be kwari cyo gisha afise ngaha mu Burundi ntibinatahurutse gute umumenyereza wa equipe nationale amenyereza kireri aba mu bubiri afite ibiciro ngaha kandi bigabira nago federation reganyeho hantu niwo mukora ifise kuko ibifise kumurira ama déplacement no kujya kuraba abakinyi kandi aba n'abantu ngaha mu gihugu kuko bakwegije kubwire uzozana abandi nabo ngaha iwacu uba wabana niba uzodugira ko yongera uko vise muri staff abantu zana nta numwe afise nta seve erega tuvuga ngo sanga Patrick nta seve afise mbe muwo bakora ninde muntu afise yo seve yo kugogo hejuru yubatse ngo byo cyangwa umusaruro ku Burundi ibyo rero byose ni kwa rwego ni federation itinya kuri amafaranga ngo babahe ibintu bizima kenshi tuguma twakira ku mucanga na mpaka mu gihe ibindi bihugu byo bikora ya none ko ngitemera guhe muno Sebastien Disa ko ngibigeze kuri no gwe uye turabe zino za Senegal za Maroc we baguha byose we Keve yarayigarutseko we nyereka project kuko bagweretse no umu engineer urangwa tishaka inzu akayigucapira ugaje uzokoresha ibintu bingana gute akakwereka ati nzokoresha ibintu bingana aho utari capable ko muri byagusabye arabitakagenda uko tijese no gwe ikintu kidakomeye ejo kizogarutseko kuri
ko uno musangwa Patrick muri Palmarès ni kintu amaze gukina niye match ubona abafana bo n'abakunzi b'umupira w'amaguru bo muvugira ni aya twari tumwiteze kubona kuri ekipe y'igihugu ya Kenya kuri ekipe y'igihugu ya Kenya kuri Stade Noir avec public nk'igari ha bikagutsinda ego barariye ruje mugabo yese biri muri za compliment ziza gutsinda umukino kuko kumbwira ngo bamaze match zirenga 8 ukinira hanze y'u Burundi uno musire waje mu Burundi abafana ba kuko public ujya munsi yari public yo gutsinda kebe twati kumara ibati mbe iyo Kenya yari ko ifise bantu Burundi bafise byara kugenda gute nuko rero Lisangwa Patrick na equipe nationale ku by'ukuri ubona biba bigoye Keve ati ntabwo tuzi ko ari projet ya Lisangwa Patrick cyangwa se ari projet ya federation ndetse na ministere ya sport ko bwa Keve rero ngo kujya muri kane iraza kuba ari impanuka cyangwa accident nawe ni kubibona bona Salon harimo kujya muri kane bya bindi byo kujya mugabo tugiye kuraba mbe twoja muri kane tugiye guhiga amafaranga no guhiga budget y'igihugu uno musi nambwira ngo jya muri kane ata idafite bono musi abarori turafite idafite y'umupira w'amaguru nicyo kintu cyo kwibaza iyo turabiye ngo tuzohorera be Cape Verde akaroro keza ni Cape Verde ibintu byo barabyubatse uno musi nta bumenyereza n'umwe atajana Cape Verde mu gikombe cya Afrika kuko ni ibintu birahari zino za Algeria za Maroc hari imyaka babuze ibyo bikombe bya Afrika bibasubiza inyuma kwiga mbere turabije projet ya Mohamed wa gatanu ino projet muri Maroc uno musi irahari banafika n'igikombe cy'isi rero mu Burundi nta projet dufise yo kujya muri kane igitumye projet idahari iniboneka nabo ufise abakinnyi muri rena ubwo gusanga Patrick arafise be mu bakinnyi bazogera 2020 iyo mu mwaka uza bari kuri urwo rwego rwo kurura qualification ni bande uno musi mwarimo bigarutse hari abakinnyi azana badafise niyo migo ibadogiza performance iri agitwere byo kuvuga ngo umukinnyi bamuhamagara mu gihe tuba tubona ari kakina kandi rega Jesse nemera yuko ata equipe nationale kesta South ahora umugabo bari kuri rwa rwego rwiza uno musi niwambwira yuko mu bakinnyi wo uvuga ngo bariko baraseza uno musi Ferrari karagenda abo baruco bose cyari karagenda na gaire bigimana wa mukaseno novuga ari mwiza dufise nta kuri rwagwe abajospe bose ni babakibona bavyuka no Jean Claude gira umugisha bujyandi wa mukinyi ego abarundi baramukunda mugabo ivyakina ntivyo permeta ko Burundi bwogo ntabwo yo bwishira ku mugongo agagira gutwara bine ikinege hari niyemere basi akore n'ivyo twebwe tumusaba turabe yuko navyene bitanga umusaruro yintroduce abo bakinyi tubona bafise iyo mani bafise ubwo bushake bwo gukina kuko uno musi niwambwire ko bano ho bagiye ntwa ubura n'umwe azaraho mwanya muri equipe nationale kugira nawe nyene bimenyereza kuko niwambwira ngo abajana cyangwa Imana ko abaho mwanya mbe utangura kubahamagara abo baruco bafere bagahere ntibakira kuri buno butaka mbe no gahanze mu gihugu Salon reka tubanze tuvuge kino kintu hariho ikintu bita ababination ubona ko ari byo bintu biharawe by'igihugu ubona bitaratera imbere mu mupira w'amaguru abantu b'ababination tubanze tuvyemeranye no ataba yavugiye ko ugasanga twenga hari wacu cyo turabona abaza ushobora gusanga cyane umuvyeyi w'umurundi afise barimwo b'abakongomani babakutamenye yavuye ugasanga hariho n'abandi babafise abo bavyeyi b'abarundi icyambere nambere ni mu mwana yavukiye hariya mu Bwongereza cyangwa muri Belgique umuvyeyi wari umurundi hari umwana kubwira ngo papa kijya n'igihugu ciwawe Jesse igihugu ciwawe Jesse nzoza gukinira icyo gihugu cyawe nitwase ko ababination bazi me ababination ni abantu bazi icyambere nambere hariho ivyo mwabendereye muri federation by'uburyo hari ukubwira ngo binzu umeni turaginisha mbere kugira nze utegerezwa kuginisha umva utwo tuntu nyene tugiye dutandukanye warabara tw'ababination bacu turiko turagwarira dukeneye kuzana muri equipe nationale bari bakwiye kurusaba ivyo bintu twumva yuko bari tubakwiye ko kabo umva ko umuntu akina muri Indonesia muri deuxième division yaho umuntu ariko akina troisième division muri Belgique umuntu ariko akina quatrième division muri Sweden ariko akina za
umwe na 5e division mu Bwongereza kuko umupira wo mu Bwongereza ubona yuko wowe basi urafise ukuntu bukaze kuko umukinya kina 5e division mu Bwongereza aratandukanye cyane nabo bandi bakina za 4e division zo muri ya ni no mukinyi twabonye mushasha muri equipe nationale kandi urabona ko performance ziwe yanitwaye neza. Rero ikintu navuga ni giki tureke gushira amaso yacu cyane ku babination bafise nivo ziri hasi kuko icyambere na mbere ni yaje yicanga nka wewe uzi igihugu uzi uburyo umupira wawe wazamutse kuva hasi kugera hejuru kugira ugere muri equipe nationale. Nimba tubona uburyo equipe nationale yaje ishobora gutsindwa ukabona Frederic Fere yababaye cyangwa abaruco bababaye, ntabwo ariko we imana zazobabara kuko wowe yakinye kandi nivyo mwamwemereye mwamaze kubimuha. Nimba mwamwemereye ati kinye match zingana $600 cyangwa $1,000 apari ibindi by'amaprime biba byaje dutsindwe cyane turekere we warazi kandi amafaranga yibaza kuyaronka. Abo nabo babination ndiko ndavuga, ariko umwana wa hano yakuriya uzi ubuzima bwa hano mu gihugu ashitse muri equipe nationale abazi cyambere na mbere ngeze kwitara ntegerezo gukora cyane nka kwandira igihugu cyanze kuko ndazi ibihe kirimo n'ibyo cipfuza n'ishema nogira kumva yuko equipe nationale ntamba mu rugamba igeze muri kani ururirimbo ruhagize igihugu cy'u Burundi rukaririmba apare yuko Marco Imanzi n'ubwo ruri mataruzi mabanza Burundi bwacu ntayazi nashobora ari ukuntu uri kuririmba Burundi bwacu kuri stade yuzuye abantu wumva ikintu hari ikintu kiduze mu mutima wawe bikagutera gukora cyane. Basaba byaravuze nabazane mugaba ari kugwega bana kutuzanira abakavere narakongana ushuna bandanya kesi ababinasono bazana baza ukinira ubudashwa yanyuma kuko nongera ngo urakina umupira w'amaguru uri mu Bubiligi ngo ntifuza kuko bavukiye niyo activite zose z'igihugu zose nizo baza gukina ubundi kuko babona ashobora gukina mu Bubiligi itopfi bagaca rero baza bakaduha bya bintu bipirasa byari byo bazi kuko sinzi ko mwabonye hari ibyo bya Fere n'abaza ngo muri equipe nationale harigeze kuba hari akajagari k'abadiba bitwa ngo bavuye hanze barakuze basanga ico cubahiro kandi bakaza kudushakira kwicubahiro byabaye kuri equipe nationale ya Mutombo bakuronka qualification nakeka ya cya brassard umva babandi bavuye hanze bakakibyimba ko kandi nuko uri ntago bazi kubana ikintu cyose kigura kintu nakimwe bazi. Rero ikintu nariko ndashaka kuvuga ni muze muri equipe nationale yacu bwa mbere na mbere tuvyemeranye ntidufise abo bakinyi bafise iyo nivuye ku rwego rwo hejuru ntidufise structure y'umupira w'amaguru wacu. Sarumu yakivuze ikintu bita identite y'umupira w'amaguru w'iwacu mu haranga muntu ku buryo umuntu abonye equipe nationale avuga niyi ya equipe nationale icyo kintu ntacyo dufise. Icyo kintu naho nta handi kizova kiva mu bato tubaze umupira w'amaguru twebanye imyaka 10 Senegal yakinye yagiye muri mondial ya 2002 batsinda abafaransa kuva 2002 mu guserekera igihugu wa Senegal aba mu butaka bwa Afrika basubiye kugaragara kuri niveau international 2017 ari usisagaruze mu yusise akaza n'ikimanyetso byabafashe imyaka igera kuri 15 kugira ngo bubake ibyo bintu. Why not natwe rero ubwo Burundi atanaho turagera tutofata iyo myaka 10 n'ingahe tukubaka ko n'umuntu atavyo turiko turagwanira muri kino gihe. Federation ifate mu minwe ibintu byo kubakira ku bana bakira no musi cyo batona bariko bakina sekafa ni bariko baratsindwa mugabo bagikibabaye azovayo tubaburira nubwo wumva ngo projet ziriho bariko baragera ibiki n'ibiki ngira nshaka bikubwira abana gutegura abana 50 ivyo bigusibyo nibafate bubake ahantu hanini baje mu ntara ziri hagati mu gihugu naho nyene bashire ama branch yayo ba academy ku buryo basi nindi ahi Bujumbura ariyo bitani ya academy centre ya nyuma umwiza wese ni habari ya uriya yandi ba academy haba hari nk'abana 500 ugasanga ijana naba ikenze majana ngahe naba idiseti kandi mu mice yose ivyo nitutabikora ngo twemanye dusufura imyaka ishika muri 10-15 kuko ibihugu byose tubona no munsi biri auto byagize souffrance gendura za Argentine nimba ziriko ziratera imbere no munsi tubona amatara yisubiriza Messi yakiye mondial ya 2006
mugabo ntatwaye mondial 2022 kubera ikipe nationale ya Argentine yararavye irabona yuko atakigenda baje hasi basubira kubaka bahereye mu batowe aho twabonye aba Julian Alvarez bavuye aba baje Armada bari muri za Atletico byo baje bavaye rero umupira uba no munsi jengira ndabivugiye hano projet akuru terme dushaka gukora yo kuja muri kane 2022 ni ufatiye ku bakinyi dufise rekalite za ntabwo bishoboka ko nimba cyego tububaka n'ibindi bihugu biko birubaka bakotsi bwana Kevin ari kintu mvuze gikomeye bavuga ngo kubaka umushinga uko nyamba ari ikipe tunaze ko ziragira kuri ikipe z'ibihugu nuko zateguye ugiye kuranza gusanga nyemba ikipe y'igihugu ya Kongo iri kiragira ku rugero rwo kuza gukina inkino za Brazil urode itike y'igikombe cy'isi tukatone kiragira ko yitwara neza nuko hari projet bateguye none natwe dufatiye kubo dufise n'abeza dufise tubona nabo bariko baragenda iyo myaka kiraba myinshi mu gihe ekipe cyangwa se FFB na Ministeri ya Sport itokomeza ayo manuze ya mafondation yo hasi cyangwa izo pepiniere biracyagoye cyane hari nivyo hari abana bariko baregeranya bategura ariko ariyo n'aba UNICEF bari muri Sekafa turaza kuza navyo nyine tubicemwo ariko nabo nyene dushobora kuza tugaurira moyo ko byagiye biba tukabuza imana tukanyubayo venteye mugabo ubu wo kubaziyo bari ubu toshobora kubabona hari n'abandi bana bari hanze abo tubwa combination iyo umwana wamuteguye kuva kiri hasi byoza kutworohera kuzobanza ako mu gihe izo kipe nationale z'abana dufise abo ba U17 aba U21 abo ba U23 equipe federation ikabategura kw'itaske tuza kubaduza tubidugiriza baduga muri equipe nationale senior kuri inanje mbona abigoye cyane nuko rero ari muri equipe nationale ariko ku rundi ruhande abana bakiri bato ba U17 muri Sekafa U17 nabo bariko barakina match yabo ya mbere bariko baragogwa cyane muri match yabo ya mbere barakina na equipe y'igihugu ya Uganda equipe y'igihugu y'Uganda abaza kuba badutsinda ibitsindo bine ni equipe y'igihugu y'Uganda bona saro muri akano karere ku cyuguru tubona haba mu bakuzi haba mu bana ni igihugu cy'Uganda ubona ko kiba kiri hejuru yacu kenshi abakubwira ko n'icyo baronka bikiri bike yego equipe zabo n'abasa ubwo ngaha muri yasi abisaba ko ya niveau africaine na international ko urabyigene bubaka abandi abana bayi 17 barafise utundi turusho bafise amasantre de formation yagutse abana biga umupira bakigana amashuri kuko ikintu kiza gupetereza ngaha mu Burundi nuko izo centre de formation kesi ziba zihari muko gasanga kuko n'abana bayi 17 afise ubwo bushobozi bwo gukina championnat ikomeye kandi nino championnat iyo ngaho iwacu ntifise ubwo bushobozi bw'uko ama equipe abafise ama academy ugasanga abo bana bakinira ayo ma academy y'ayo ma equipe bakaronkera ibintu by'amafaranga cyangwa bakaniga baba muri ayo bataha muri ayo ma academy rwego ngaho iwacu n'umuvyeyi ntazoguha umwana bagiye muri centre ya academy runaka kuko mumuhebesheje ku myaka 17 ubwo mumwigisha uwo mupira mbe mu gihe kuko rega abantu bose barakina umupira ko izo centre de formation zizoza mugabo si bose bazoronka ubushobozi bwo gukina muri equipe nkuru rero twebwe ngaho intego regira cyari yayi nishaka kumbwira ngo equipe nationale izoba nziza nkuru mu gihe n'abana cyari beza kuko ikinega gitike n'ubundi zihari zazindi abo bana bahamagarwa ko hashingiye iki kuko ngiye kuzana umwana ari muri Canada y'imyaka 17 uwo mwana ugasanga ntararonka na match 10 ziri consecutive zo gukina mugabo abana bari ngaho kabirengagiza ko hari nk'abana benshi basizwe mugabo tubona bo bivuga yuko ubushobozi bwa office niyo liste igahamagarwa twe tukaza kuyibona abakinyi bagomba bagiye ariko bwana Salomo na Kevin ndamugane gato ko icyo kintu tuvyemeranye umwana akina muri academy y'Iburayi muri academy ya U17 y'Iburayi n'umwana akinani wacu tuvyemeranye ko umwana ashobora kwa musomvye gwe yaramusomvye gwego kuko ugiye kuraba uburyo bari n'ama academy hano wacu dufisa cyane ukuntu anateguye erega imambre Federation yavuze ko yasizeho Academy d'Excellence namaze gusimbiraho ndaraba bariko batanguye mu kwezi menga k'umunani hagati y'umunani n'impera mu ntango uko zikunaje hagati na hagati y'abantu bumvise ngo hariho Academy cyangwa uburyo hano bakora nibwo urategura abana nta mamategeko mufise
ico gituma ivyo uvuze umwana wo kuva muri izo academy kubwanje rero baba bination twari dukwiye kuza baraba uzukira umwana akagutegura ako kantu kakabanza kakaza rero wandugiye kuri kino kintu kwiga no kwigana turi muri EAC turi kumwe na Uganda izi za Tanzania Uganda no munsi bugeze muri bikeme do finale y'igikombe cisi cy'abategereje imyaka 14 kwega batsinzwe nico bita equipe umva kano kantu no buryo bategura kandi sinzi nako ko ariko kumva neza uburyo bategura hariho equipe aje bategereje imyaka 14 bagiye muri mondial hakaba ko bakina sekafu kwe hano wacu vyoko turonka baje gukina ihiganwa rimwe muri ya myaka nyene tukaronka n'abandi baza gukinira iyo myaka nyene ntabwo vyoba rero ino Uganda nimba bariya barageze muri mondial kandi muri mondial performance bariko baragira no munsi bageze muri bikembe do finale batoya babo twitwa ko basanzwe nabo nyene barabateguye bariko baraza baratsinda Burundi ino sekafa abamenyereza bashoboye kuba batwara gishikizo n'abandi bashoboye kuba bajana ino equipe kwiga no kwiga abaganda federation iramutse yegereye abaganda bakabaganiriza uburyo muri Uganda bariko bategura ibintu byabo boza bakanadufasha natwe tukashobora kuba nese tubigira ko tukaza kubitegura kuga why not twebwe tugashaka kwigira ku bandi dushaka kwigira abana juwa kandi tubona yuko ibintu byacu atawe ko byaje no munsi muri sekafa turimo umuntu araza akubwira ngo imba turi mu ipuri rimwe Tanzania iri kumwe n'Uganda nta kintu na kimwe tuzatsa imbere y'iyo mbi imbere n'izi za Djibouti na za Sudani umupira muri Sudani si ya Sudani ya 2019 warateye imbere cyane Nizi za Sudani turavye nawe na za Djibouti twari tuzi ko zisanzwe zizorutangaza kuko biratangaje kumva ko Somalia sishane yari kiraba ndugu nka Somalia umva ngo cageze muri demi finale y'ishyashya kandi tuzi ko muri Somalia nta mutekano uri asambuka why not rero twebwe dufise umutekano kubicijana kwijana gusa natwe dutegura umupira wacu duheriye mu bato tuke Somalia ejo nibize bigutangaze Aimable mu myaka nk'itanu ingahira imbere uriko mu Somalia mu bikombe vya Afrika kandi byitwa yuko muri Somalia atamutekano uri nuko bemanze baremera ngo reka twicane dushake tumara imyaka igera kuri 200 tutariko turagaragara muri ivyo bintu ariko igihe tuzobigiremo twisubiriza uno munsi Uganda nkavuze ngo Uganda gusiba mu gikombe ca Afrika biragoye biratahuritse ufise iki kina mondial geze bikeme do finale ufise iki kina sekafa ya indi iki kina mondial izokina ryari event babandi bariko bakina sekafa naho baje mu yindi mondial kandi bagere babandi bagiye gukina event ejo bazaba bari muri equipe nationale babandi nabo umva ni generation pour generation zigenda zikura kandi wati byo bintu ntabyo rero iyi equipe yaje gituma mvuga kitazongera kora abantu ntibumve ngo nta matara ariho mugabwiye kuraba urwego abandi bamaze imyaka ivyo bintu barabiteguye natwe duteguye ryari mu 8 championnat ntitanguye ubu turi mu 11 amezi 3 tugiye gukina sekafa ngo twizeye imisaruro nta musaruro mwiza dushobora kuronka umusaruro wose uzova ngo tuze tuwushimuko ahubwo kubwanje ikintu gikuru apare y'ivyo byo gukina nukwegera bari abantu bafise uko bateguye ivyo biye bakaza bakadufasha umuteguro bakatwigisha kugira ngo umupira wacu n'imiburi ushobore gutera imbere kuko hano muri Primus League ikintu maze kubona cyo imihiganwa ryacu biragoye kumva mu mwana w'imyaka 10 nibwo yakina Primus League ihiganwa y'icaro cambe biragoye abo umva bariko barayikina ngo bafise 17 iyo muzinanye kugenda bazi bavuga ko bafise 10 18 natwara cyarigeze no kuba mu minsi heze basaga abakinyi ikipe nationale yatwaye bose barenze imyaka barayereje barakidanye bise muze gufise andave nanje nziyo mfise kandi wabonye baba kiragoye ivyo rero biba kubera yuko nta makadema hasi bategura abo bana bafise izo karite ngo kuburyo za Vitaro za Bumamuru izande zibona uwo mwana w'imyaka 10 umwana uzakina champion abantu bakadima bakurira muri cyagiye igihugu cyagise equipe cyangwa ibisakademi bikomeye yakira bose cyangwa ibisi amakipe amakademi bagenda tukanye ku maniva atandukanye abayukenza abayubiseti abayubenteye like that ningino rero zari zo kuri jone ya mbere muri sekafa y'ubiseti ziko zirabera mu gihugu cya Ethiopia ariya ni muri Ethiopia ya mu gihugu cya Ethiopia Burundi buri mu itsinda rya B buri kumwe na equipe y'igihugu ya Uganda buri kumwe na Tanzania ndetse na Sudani
muri izo nkino nyene mw'itsinda rya A Somali yari kiranganya na Sudan du Sud ibitsindo 2-2. Ekipe y'igihugu y'u Rwanda nayo yari kiratsindwa na Ethiopia ibitsindo 2-2 nuko inkino zo kuri jone ya mbere zariko ziragenda. Ku mugabane wa Afrika nyene tukiri ku mugabane wa Afrika ekipe y'igihugu ya Kongo ndetse wananzambe bari mu kazi kose basezera ekipe ya Super Eagles, ekipe y'igihugu ya Nigeria ni mu nkino z'amajonjora za qualification y'igikombe c'isi ndetse ekipe y'igihugu ya Kongo bahita bakatisha n'itike yo kuja kurondera inkino zo kuza za intercontinental barondera ekipe zoserukira izo iyindi ekipe yongera kuzarose itike y'igikombe c'isi. Bwana Salom ekipe y'igihugu ya Kongo bakoze akazi kadasanzwe mu gusezerera ekipe y'igihugu ya Cameroon baje basezerana na Super Eagles ekipe y'igihugu ya Nigeria ku kazi kadasanzwe biciye kuri za penalty mu gihe iminota 90 yarangiye banganya igitsindo kimwe ku kindi nuko baza basezerana ekipe y'igihugu ya Nigeria kuri penalty zine kuri zitatu yamba n'ibesha hariya nuko ekipe y'igihugu ibibonye itike ya mbere ku by'ukuri ukuguru kumwe kurasa n'ukuri mu gikombe c'isi. Ku bwawe akazi bakoze wakabonye gute ekipe y'igihugu ya Kongo urayibona mu yahishushe? Ikipe y'igihugu ya Kongo aho muri za 2017 yari ikirimo akajagari nk'agashaka ko turavuga kari muri ekipe y'iwacu namba mu rugamba bazana abamenyereza ubusanga bafise imigwi mugabo uno munsi bari novuga yuko bize kandi uko kuyiga ekipe yabo urabona ko iri studio na turabe abakinyi uno wose basanje stable ahamagara ubusanga atari ababination binjitemwo n'abayindi bari kuri rwego hejuru abandi usanga ari abakinyi bamaranye igihugu ugiye kuranga mediane yabo uno Samuel Matistambi umukino uvuga amaze ko experiment nga muri Afrika kuca ongera ko dino experience zaba Cedric Bakambo. Donc muri make equipe ya Kongo umuntu anabigira kanabinyarusa nivuga ko identité yabo ariko nari bacu mu Kayanza avuga ngo abakongomani bose bazi umupira kuko bivaye n'ingene aribo bakinyi bari muri Kayanza United no muri Primus League ariko abakinyi b'Abakongo kera twarabati nakino ugasanga abo bahari ni bamwe batsindwi baraba namwe batsindwi baraba ariko ugiye kuraba zino baraje bariko barakina equipe ya Kongo nubwo aribo babyiteho ko zino qualification zatangiye tubona barabafavore bari mu cyangwa na Senegal barayitsinda ibitsindo bibiri hamwe abagombora birangira bibakomeranye mugabo muri uko gukora amakosa match zindi bakinyi babona yuko bakosoye amakosa gukina na Cameroon nziza gukina n'igihugu cya Nigeria ubona izo critique zuko ngo abafana abakinyi bakodanse ngo ntibararonka amaprime byo byose urumva yuko ari ibintu biza gufasha adversaire kwitegura equipe ya Kongo nimwe match baraye bakinyi imwe mu match nziza novuga batsinda avec mérite abakinyi bose bari 100% gutanga umusaruro wari wese nubwo ikibazo nga muri Afrika mbona kikiri gutera amapenalty kuko ugiye kuraba barakina prolongation mwagize gutera amapenalty kesi n'ubyo ngayacu muri Afrika turabona haba umenga nibaze gutera penalty mugabo Kongo aho bigeze match disigaye ndabona nitwara neza y'amafaranga bazoyakorera kino ca mbere Habre ino Kongo byari byaratevye kuko ni kimwe mu bihugu ugiye kuraba ku mugabane wa Buraya kiba gifise abakinyi benshi kuko nk'abakinyi benshi bahamagara nta n'umusanga nta n'umwe akina ugiye amahirwe yo guhamagara gukina muri Afrika muri exceptionnel naba bambaye ubona barabamere bitere muri za kafe no mu mashampiyona bakinamo kandi ubona ko ari amashampiyona ku hejuru. Muri Kongo rero barubatse umupira ngo Salomo yarahije kubivuga kuko Kongo twaramaze igihe kinini tutayibona afise abo bamputu Trésor bafise bande mugabo Kongo ituyibone kuri au niveau international cyo rwego rwa Afrika izagahanga no munsi muri Kongo ubona ko bizi isomo bigira bagerageza kwigira ku bandi baravuga ko amahera tuyafise why not ibintu by'iwacu bitariko biragenda neza bagira ibyo bakosoye bitariko bigenda neza uno munsi no musaruro ikura uno munsi rero barakoze amakosa yo gutsindwa na Senegal mugira ibyo bari basanzwe babizi abene gihugu ibyo bakoze muri stade benshi mwarabibonye kubwishavu kuko gutsinda ibitsindo bibiri bakakugombora kongera bakanagutsinda ni ibintu mwene gihugu ari mu rugo atari kugerageza kwishimira uno munsi baraje bakinya n'igihugu cya Cameroon tubanze turabe ibihugu ko ari bibiri batsinze Cameroon nabwiye umuntu usize kuri balance umunzani w'abakinyi ba Kongo no munzani ku bakinyi ba Cameroon
ntago uwa Cameroon wopeza uwa Kongo ko ku mazina Kongo ayo mazina yarayafise angana na ya Cameroon. Ibi ego Cameroon usanga irusha utuntu tugarama dukeya equipe nationale ya Kongo, ariko ikintu kiza gutsinda caje gutuma Kongo itsindiwe Cameroon, Kongo yorganije ibintu byayo neza, Cameroon irimo ibibazo. No musi president wa federation eto yemeranya na ministeri abantu bamenye kibino bintu umumenyereza wa equipe nationale ntazanwa na federation, ministeri jeje sport niyiza n'umumenyereza uko niye mubere igacumuhereza federation n'urwego technique rwangwa muri ministeri ya sport muga mumenyereza bamuhawe na sport na ministeri ya Cameroon turabizi ibemeranya na eto bra zabaye yashwana n'umumenyereza benshi n'abantu iko kuza Kongo bivanye nuko bo bafise structure imeze neza atabibazo birimo kuganje itsinda Cameroon nta gitangaza cyabaye bamusugiye ukina na Nigeria. Bintu rona kubwira by'ababinasiono benshi batama banzi rimwe na rimwe akaranga mutima nimba turiko turabona imambre ibihugu bya za Maroc, izi za Algeria, izi za Tunisia, uno munsi sivyo bigiye muri mondiale ari byinshi ziriya za Egypt, hari ikintu umwana aturusha twebwe uko babwira umwana bicambere ntiyibara nk'umunyafrika bo bibona nk'abantu bari hariya muri Aziya. Umwarabu avukire muri Espagne muri biriya bihugu bya hariya muhiri wa umuco w'igihugu se wiyiwe akubwira ati ibyo byongereza agenda bivugire ku ishuri no hanze ariko ugenze mu rugo unasema chalabu ndio kuvuga chalabu shubija usabaki muzienje bose ntibavuga abavime biriko barasabwe gwaki iyo rero hageze kuza gukinira mu guserukira igihugu hazuyaza ntavyo kwiyumvira kabiri bivanye nuko mupira babagumye bamwireka igihugu bamwireka umuco no musigendo abe Nigeria uzuyemo abantu babaje kwicira amafaranga benshi kuvuga benshi babaje ari uko muri byo rugo basanzwe bakinamwe banyuma babona ko bohamaga ko benshi nkabayeho bacukweze n'abakinyi ubona ubenga ivyo bigo bakina muri ayo mashampiyona kandi bese gabyana baha ego ubusanga abana kinyi n'amahidiseti bakina abana bakora ina bose barakinye gabo no munsi bamaze gukura bakabona katamwanya bashobora kuronka muri ivyo bihugu by'Ubwongereza bazane bakemera kuza gukinira bya bihugu by'abantu muri Afrika baca bifise ku mutima n'ururimi rw'ivyo bihugu ntavyo muzi. Uno munsi base gukora imyimenyerezo imbere yuko zino preview zitangwa muturi amafaranga mudeze mwe y'imyaka nakazi ariko barakora kazi umenga we wari uzosanga aba vrai patriote wa muntu yifuza kurwanira igihugu wa muntu yibona nk'umusirikare naba ba Victor Osimhen bazi ko bakuye hari n'ibyaye bazi sirango nyene igihugu cabateye nico bisigura kurwanira igihugu nayo no mobilisation ntacabazi baranse kuja gukora imyimenyerezo kandi we Victor Osimhen ushobora kwikura mu bandi muje gukora iyo myimenyerezo kuko effectif nini ntabo ba bination utegereza kwemanga kugira ngo vestiaire yanyu numeze neza. Muraje ubuye naga gabiri hasi imbere yanyu idafise n'abo bakinyi bo kugwego kuko usize kuri balance ni Nigeria ya balance gabiri hagati kirina na 79 irarumanya ari kimwe gukiye muyitsindiye muri prolongation none ubwo gukina na Koko no munsi dushira ku bizana abakinyi Nigeria ifise n'abakinyi mu guserukira igihugu wa Kongo ifise wasize ku munzani Nigeria yo balance Kongo cyane utuntu byinshi ubugiye kuraba abakinyi buvuga ko bafise amazina kurusha abandi muri Nigeria n'aba Victor Osimhen bakiri kuri gwa payombi baraheze abacukweza ageze muri furuwamu zamutaye za Asemira waza kuraba ba Fridindindi bageze muri za Beshi cyase hariya waza kuraba rero muri Kongo no munsi wane bisase ho yarari ibereye mu mvune aba Cedric Bakambu bariko barabica birakigari muri za Belgique no imyaka ibarenga bafise urwana ruko rukira umupira uterwa mu Bwongereza bita no wasadi ko rurawutera waza kuri kabiri bararose wani bisaka mwiza kuri equipe nationale y'Abongereza y'abatari ikintu ataruko bafise abakinnyi benshi kuri kabiri bamurusha aba yararose umwanya uko nawaje kukanyuma
rero bisize ku minzane nta kintu kinini ikintu kigiye kw'ikino Nigeria ni structure y'umupira wabindanye uburyo Nigeria yorganije ko ni ibintu bidacyabutse kumva ko mondiale zibiri zikurikira ikipe z'igihugu ya Nigeria twamye tuzi iramura amatara cye kw'isi nayo bifise impano yabaronka rero Kongo kuba yatsinze bimerika ku bantu baravyurukina Kongo ya domine bice 90% ikipe nationale ya Nigeria irayirusha umuhagarikizi haruja cyitwaye neza muri yayibaniye neza mugabo hari wavuze ngo impera n'impera ukukuri no musero kuri kwatsinze tunabaha amahirwe tunabifuriza amahirwe ya ni ekipe y'igihugu rero wananzambe bagiye kuba basezera ekipe ya Nigeria ni igitsindo kimwe ku kindi make niko bagiye kubirangira witwa Frank Onyeka ku munota wa gatatu yacetsemo igitsindo cya mbere ku ruhande rwa Nigeria uwitwa Meshak Elia ku munota wa 32 araza aragombora nuko match iza kuba irangira igitsindo kimwe ku kindi bitaza kuri za penalty ekipe y'igihugu ya Congo iza kuba itsinda penalty zine kuri 3 umunyezamu yagiye kuba ayinjira mu gice cya kabiri ndetse match igomba inarangire ari iminota 120 yarangiye batrikamo umunyezamu wabo Fayulu kugira ngo waze kuza kuba apangura izo penalty no kaza kuza akora ku kazi ekipe y'igihugu ya Congo yagiye kubikatisha itike inkino za barrage intercontinental ikaza gukihura n'imigwi itanu ivuye ku migabane igiye itandukanye nk'iyo mwiganwa raza kuba ari imigwi itandatu yavuye mu migabane itandukanye imigwi ibiri aza guhita ironka itike y'igikombe cy'isi n'umugwi wa Congo uraza gusabwa gutsinda inkino zibiri icyanke rumwe bivanye n'imigwi iza kuza kuba yavuye ku yindi migabane kubera ko ifise iri hejuru kuri classement ya FIFA hari giza kwisanga bisabwa ko ikina match ya nyuma gusa cyangwa igakina match zibiri nuko iditsinze yaza guhita ironka itike y'igikombe cy'isi wana salo ekipe y'igihugu ya Congo ivanye n'ubwo yitwaye iminsi inkino zo ku mugabane wa Afrika yagisezera Cameroon yagisezerera Nigeria yaje irahangana n'izi za Senegal twabonye bari kumwe matsinda uza kubona ko na Senegal yagiye kuba yitsinda bigoranye bivanye n'urugero yerekanye bivanye nuko yitwaye mu majambo makenya urabona ifite amahirwe yo gushika muri mondiale ya 2026 Kongo kubara muri mondiale de club nikizohura n'igifiti nini mugamba natagira mugabo bari yahiteze umupira w'amaguru ziranyereka yuko Kongo muri mondiale yoba umufavori kandi irabishoboye kuko ibintu kimwe zina match de barrage si ibintu yigwiririye kuko ibanje kwikura ko ibihugu bikomeye ngaha muri Afrika nubwo harimo novuga kudahuriza ku bakina federation muri ibyo bihugu byose yaba iyo Cameroon yaba niyo Nigeria mugabo ubu iditsinze ikonvenka ijana kwijana rero nta nkeka Kongo kuja muri mondiale yo bimeye ijana kwijana ya kurundi ruhande ku mugana wa Burayi naho nyine bari mu nkino zo kurondera tike y'igikombe cy'isi MC ibihugu bimwe byagiye kuba biza kuba bikatisha amatike umugana wa Burayi inkino zariho zari nyinshi ikipe y'igihugu ya Portugal mu kibuga yakira akora ibikorwa rusangi amakipe y'igihugu ya France naho nyine ari mu kibuga abona Keve ekipe y'igihugu ya Portugal nyuma yo kutitwara neza mu rukino rwaheruka itanga Cristiano Ronaldo yaje ikora ibikorwa rusangi itanga umusada itsinda ekipe y'igihugu ya Armenia itsinda kuri kimwe nabwiye Salumuti ni ekipe ya Portugal ni ekipe uravye ku mazina ifise amazina meza ni n'umuntu mundi yari ukibaye twigira umufavori ariko mbwira Salumuti ni ekipe gituma idatwara igikombe abakinyi bayikina muri nari muranje cyo bakina ukabihuza na Argentine kuko nimba mvuze Cristiano Ronaldo abantu benshi tugukompara na Messi ukaraba n'uburyo Argentine ikina Portugal abakinyi bayo biteguriye kwemera ko Cristiano Ronaldo ari we boss muri iyi ekipe ubwivyo rero kubera yuko batemera yuko ari we boss wa ekipe ngo bemere bamukore ari mu kibuga Portugal biragoye yuko Mabre tuzoyibona mu guserukira igihugu Portugal guterura igikombe cy'isi no bose baje gutsinda igihugu cya mbere gitsinda 9 kuri kimwe Cristiano Ronaldo atari cya mbere na mbere ino ntsinzi yari intsinzi ubona ko bari barondera bivanye nuko muri weekend heze bari batsinzwe bakora tsinda na equipe ya Irlande ibabuza qualification rero birumvikana neza bategerezwa kuza gutsinda mugabo uravye uburyo batsinzemo
n'uburyo batsinzwemo na Irlande kandi babakinya ari babandi nyene bica bisigura bimwe navuga. Rero ino ekipe bagiye gukina mondial yabo y'icenda, Cristiano arimwo ibayigira gatandatu. No musi kuri Cristiano Ronaldo azoba ari mondial yiwe ya nyuma, amagara ni yamukundira akazogera mu kwezi kwa kwindwi kwa gatandatu ari muzima, ukwezi kwindwi agifise amagara mukundira. Ko kanje ndabona ko ijambo novuga kuri Portugal, nimba bipfuza ko Cristiano Ronaldo asezera gukina umupira w'amaguru atwaye igikombe cy'isi, bije kumufata nka boss. Kujya tubona ko muri vestiaire ya Argentine Lionel Messi atarasa, nta wundi mukinnyi yemeye guhonyora kuri tapi imbere mu gihe boss atarasohoka muri vestiaire. Lionel Messi si acabakoranije babwire ngo umukinnyi tugiye gukorera uno munsi ni naka, jewe ntimunkorere kuko izo nguvu ntazo mfise. Bose bategerezwa gukorera we mu gihe boss ataravuka. Muri Portugal rero ikintu mbona nuno mumenyereza wabo ko afise amaduti abiri, groupe ntiteguye gukorera Cristiano, mumenyereza bafise apare yo kuba inori de nation Sevilla no mu Espanyol, ntaga ari mu bamenyereza bavuga ko Roberto Martinez afise seventiza kuko nimba yananiwe no guhereza igikombe na kimwe ya generation y'ububiri gitwari tuzi abazadi ba De Bruyne n'abandi bakinyi bari bameze neza. Umumenyereza ubona ko ibiharuro byo bimuvugira kuri equipe nationale ya Portugal, ariko Portugal ni ikorere hamwe yumve yuko ivyo bagiye gukora apana kubivuga mu majambo, bagiye kubikora mu gasubize na Cristiano Ronaldo kandi bakamwubaka mu arico cyubahiro, apana kumva ko Bruno Fernandes ndi vyose ndiki niho bashobora gutwara igikombe cy'isi. Nagaruko ndabona ko bigoye. Bwana Saloma, ekipe y'igihugu ya Portugal yakatsinzwa ku munsi wa kane, itsindwa na ekipe y'igihugu ya Irlande itsinda bibiri gusa, ndetse umugabo witwa Cristiano Ronaldo aza kubaherekwa n'ikata y'umutuku. Nyuma yo gutsindwa na Irlande bagiye batsinda Muri itsindo 9 byose kuri kimwe. Tuvuge ko Portugal idafise Cristiano Ronaldo ariyo nziza paraporo ifise Cristiano Ronaldo. Mbega ko twabonye ekipe y'igihugu ya Argentine bariko barubakira ku mugabo yitwa Messi, abakinyi bose bamukorera kugira ngo bashobore no kumuha n'icyo cyubahiro ashobore kuza kurangiza umupira w'amaguru atwaye icyo gikombe cy'isi. Urabona naho ku ruhande rwa bishoboka bakakora Cristiano Ronaldo, cyangwa urabona bidakunda bivanye na ekipe y'igihugu ya Portugal ko turiko turayibona. Ekipe y'igihugu ya Portugal sinavuga byinshi ku byo kivu yavuze mugabo ubona mu dukombaye na Messi mu byo bagize ku buryo barabona contribution yo muri gikombe cy'isi giheze, kuko ingena akina afasha ekipe gukina muga Cristiano Ronaldo abashaka ekipe yose imudepande ko kandi atari kuri gwagwe wo kuza gufasha kuko no munsi kunyaka 20 nafise ntari buze gukora dribble ko naha akina no munsi ntiyigeze akina muri ya myaka yo myiza kuko no munsi amukirisha mu mataka Cristiano Ronaldo bashaka ku 11 ngo aguhe ibyo yoguha mugabo swade bafise tembo nayo muha ibyo agatwara igikombe. Mugabo Roberto Martinez ni mu bakinyi arashobora kwarinya abakinyi batangura muri Lena, ukabona zaimwe abakinyi bakina muri championnat Arabia Saudite kandi afise abakinyi benshi. Yego Roberto Martinez no umenyereza agirirwa amahirwe yo kumenyereza ibihugu bikomeye, mugabo si umwe mu bamenyereza novuga babatatisiye babona icyiza cyo gukora mu mwanya wa nyawo ko mbwira yuko abakinyi mubahamagara uno munsi Cristiano ari mu batatsinze ibitsindo bibiri mugabo atari ngo bagatsinze ibitsindo cyane, jamva yuko harimo kuneglige kudakorera wa mukinyi. Rero Cristiano rero n'umukino uvuga karakterize we rimwe na rimwe n'umuntu menga adashobotse, ngira niyo mpamvu babona Fernandes bona batamukorera kuko umbwira ko nka Joao Cancelo bada atemera Cristiano Ronaldo kandi bakina muri national imwe mugabo n'umundi ukaguma umuhamagara akakwereka yuko gukorera Cristiano Ronaldo bitarimo. Mugabo abakinyi igihugu cya Portugal gifise nabo gutwara igikombe cy'isi kuko n'abafavori kandi swade bafise ni nini n'abakinyi benshi bakina ko hejuru kuko mbere ko Bruno Fernandes wamubuze kuri match ya Irlande, match amenya kazi akagwa contribution ye yagwa cyerekana yuko mu bakinyi afise abakinyi benshi bakomeye. Nuko rero ekipe y'igihugu ya Portugal ari nako yagira katishitike ibitsindi 9 mwo hat-trick y'umugabo yitwa Bruno Fernandes, captain wa ekipe nationale ndetse na Manchester United, arimo hat-trick y'agasore kakiri gato Joao Neves. Igitsindo cha Renato Viega ari nako katanguye kugura amazamu ndetse
Francis Fernandes Conceição araza kuba asozera Afrika igitsindo cya nyuma hariya nuko Portugal irangiza umukino ari bitsinda 9-1 cya kipe y'u Armenia. Ku rundi ruhande Ukraine yakatsinda ibitsindo 2-0 bwa Iceland. Albania yakatsinda no Kongereza bwa Thomas Tuchel batsindwa ibitsindo 2. Bwana Keve iyi ekipe ya Thomas Tuchel nayo ntabwo twegira umufavori w'igikombe cy'isi ko tubona nayo imeze neza. Iyi ekipe ya Thomas Tuchel ni umufavori igikombe cy'isi kuko ugiye kuraba amatara ari mu Bongereza. Abakinyi bose n'abakinyi b'amazina tutiriwe turavuga Krebe kuko Ubwongereza nubwo butuma kabakina indani muri shampiyona kuko ubona ko ari nabo benshi kuko abakina hanze ya shampiyona y'Abongereza usanga nabo ba Harry Kane ba Jude Bellingham n'abakinyi bo woharura abakinyi nka 5 canke bangahe babakina hanze y'Ubwongereza ni nabo ba Zirashobora abasigaye bose bakina muri shampiyona y'Abongereza. Gituma no munsi novuga ko Abongereza ubona ko bari favori kuruta mu myaka yahera cyo muri zindi mondiale zari ziheze. Ariko Thomas Tuchel ariko arintegra muri no equipe ubona ko byari byarananiye ba Southgate. Kujya kuba ufise abakinyi 4-5 bakina ku mwanya umwe kandi abo bakinyi bose ukabona yuko bagomba gukina ugaca wirengagiza ya Ambre bikomeye cyane kuvuga ngo Bellingham sinzora abakuri muri Real Madrid jewe ibyo ngomba gukina nimba mbona ari Morgan Rogers wo muri Aston Villa akwiye ko mu musaruro canke ari we contribution ibintu binyaruka byora bari kumwe na Harry Kane niwe nzokinisha wenda kure. Icyo nico kintu ubona ko cananiye aba ba Southgate kuko n'umuntu yabona ko witwa kukina muri Arsenal, Real Madrid zandi kwikuza kandi ugatangura mu gihugu agahitamo gutanguza benshi mwagiye mubibona Phil Foden agatangurira rimwe n'aba bakoro aba babukayo Saka kandi ata iyo bariko barakina vraiment tukabura ibintu reyema equipe biriko irakina. Ngabona munsi ni Thomas Tuchel ubona ko yaje arahico cizere bano bana uno musi yazanye uyu Nikore kwa Manchester City kuri gatatu kandi yari mukinyo mu banda 20 ya mugino no mu gikombe cy'isi ni wabana niwe reka no performance zo kujana mugabo kwa Southgate kuko show yabahari mbere akaza kabiri ko ukabona zanye ba Trippier hariya bakina kuri kabiri. Uno munsi urabona ko vraiment Thomas Tuchel ariko aragerageza kubakira equipe umubisero kiragihugu Bongereza mwiza utanga n'ikizere cyo kuza mu gikombe cy'isi vraiment ugakora ibitandukanye n'ibyo wakora wahora ukora mu misezi. Yego kimwe twavuga umuntu uriko uratanga umusaruro kuri ekipe y'igihugu y'Ubwongereza nubwo harimo ako kazi kadasanzwe k'umugabo witwa Thomas Tuchel ko gukinisha umukinnyi ataravye ngo wewe ukina urinaka ahubwo bivanye na performance y'umukinnyi actuel bivanye n'uburyo ari kwitwara cyangwa n'uburyo ameze. Abango na ekipe y'Ubwongereza nayo tugomba kwitega muri igikombe cy'isi nyuma y'imyaka 90 umugabo witwa Erling Haaland yakarafasha ekipe y'u Norvege kongera konti y'igikombe cy'isi aterekamo ibitsindo 2 afasha ekipe y'u Norvege itsinda ekipe y'u ya Italy baiterekamo ibitsindo 4 byose kuri kimwe nuko babona itike. Bwana Salom nyuma y'imyaka 90 Haaland araje atereka ekipe y'u ya Norvege ku mugongo wewe ayishikanye mu gikombe cy'isi. Abantu bakitika Haaland gusubikinya konti muri je no makanavuga yuko agomba kumveka abantu abakritika bose batari umukinyiriza ko uravye ibyo yakora muri Norvege ko ibyo yakoze muri Man City ni biki kandi twaba tuvuga ngo Krebe burya ngo ikunda kubaziza mu gihe ifise abakinyi benshi bakina kuri ubu rwego rukomeye. Mugabo tugene mbere turabi iyo Norvege n'ikindi twaneza ifise kapiteni wabo Martin Odegaard ugere kuraba igihugu batsinze igihugu gikomeye mu mpira w'amaguru igihugu cy'Ubutaliyani ko kumbwira ko Ubutaliyani batsinda ibitsindo 4 kuri kimwe iringi Ubutaliyani batsinda ibitsindo 2 tugene turabe ibitsindo atsinze muri zino qualification abaye mukinyi wa kabiri atsinze ibitsindo byinshi muri qualification turaba rero n'ibihugu byaratsinze iringi Ubutaliyani nta equipe n'imwe ikomeye atatsinze muri no tsinda barimo. Haaland navuga ibitakozwe naswe ibitakozwe n'abakinyi benshi bakomeye bakoze muri Norvege uno musi generation vayo ko izandikwa mu bitabo muri 2020 baravuze ko baravuga ati reka tugende twige turabe igikombe cy'isi muganda ntazi gikurikira tuzokijya uno musi bagiyemo rero babimeriti jana kwijana batsinze n'igihugu navuga ikomeye koko mbwira ko kugiye Portugal kugiye Italy Abataliyano bikarishye ngo batsire baka wewe izo kitike zabaye yapfa mugabo match
ku mwanya wa match bagutsinda ibitsinde bine ku busa muri ico gihugu nico gukeza Norvege no mwaka ahubwo ntiracanze no gutuma muri zino qualification muri mondial iki bitazobigiyemwo byo kugira ngo bizobigiye kurondera igikomeye. ni credit kuri umusirikira rw'u Norvege kuko ni ibintu byaheruka mu 1998 waza kuraba harande ntiyari bwavuke ico gihe uko yavutse muri bibiri twebwe muri bamwe twicaye hano ntitwari bwavuke ngo tubone Norvege ikina igikombe c'isi wagenda kuraba izo hero bariko barazitabira kuva muri bibiri bariko bitabira izo nkino za hero mugabo bibasavye imyaka igera kuri 25 bariko barategura kugira ngo 2020 bibaze mu gikombe c'isi bisiguri je ngaruka kuri vya bindi nyene twahera ko vyahanywa umupira urategura nimba no igihugu nka Norvege caremeye kumara imyaka igera kuri 20 kitariko citabira ihiganwa na rimwe mpuzamakungu yaba ari iyo rero vyanga yaba ari Ligue des Nations vyanga tutirengagize ko hariho n'ibihugu bimwe bihora bigira izizaye bifasha izaka twebwe ntimudushire muri ayo mahiganwa tugiye kwitegura igihe runaka tuzogaruka kumabwira tuzoba turi seriye cyane ko turabona no munsi n'amahera yacari karapfira ubusa vraiment yo kuba turiko turitegura turiko twitabira zino rero ni credit kuri Norvege ni credit kuri Erling Brot Haaland kuko ubona ko yabigarutse n'abantu benshi barandika mugabo ku buryo jewe nsinda ndi muri box ni umwe kandi hariho benshi bavyananiye nanje mfise uburyo bw'iwanje ndabitsinda rero kuri Norvege ubona ko bari baronse qualification yabo kuri match baheruka gukina kuko byasaba ko Butaliyano butsinda ibitsindi 9 ku busa kugira ngo Norvege bashobore kuronka qualification direct ariko nkana credit mumenyereza Butaliyano gatuza uno musa ratsinzwe na Norvege atsinzwe n'igihugu ubona ko cagiye kirubaka kuko ino Norvege nimba yarabuze kuja muri Euro ya 2024 bari bagerageje barayibura mugabo ni equipe ubona ko yari kiriyubaka kuko abo ba Odegaard bari bamaze kuza abalande n'abandi bakinyi bari bagiye begeranye bakina muri Yamigwi ubona kibayabaye uno ku Butaliyano ico gihe ubwo yari ya equipe ciyigisha cyangwa inguma gihinda burabamenyereza kiguma cyakiri Butaliyano nyene bwarajemo ako kantu kakajagari ku buryo utomenya kari n'umuco Butaliyano gifise mondial zigera kuri zine nimba cyari zitatu hari rero no musiga tuzaraje arubaka equipe y'Abataliyano ariko agerageza kwisubiza kuri rwagwego twovuga ko Abataliyano bamwe bariko kera kandi ubwo rwego ubona ko aragerageza kwisubiza ko niba uno munsi Saloma Abataliyano na Intamba badakomeye nizo turabe champion ya Abataliyano ke nimba bari bakomeye ke nta mupira wa kera twaravye mugabo yusubiye mu archive ukaraba ama video cyangwa ukaja kwiga umupira wa Abataliyano kera waruteye izi zara ari umukinyi wese uzika komeye yategezwa kuba kina za Inter Domira izi za Arsenal sanga nivyo toti yavuga ati kizigira sigira equipe ikomeye ngenda se champion tarakomeye no musi Fabregas arakubwira ngo muri com inisha aba Espanyol benshi yako natsungutse mu Butaliyano bose ndaburi cyara nimwe mu Butaliyano izimukiro umupira w'amaguru ngo mbe no yentegra muri com roni mwongera iti yuko je ntakinisha bakinyi banyo b'Abataliyano bagereka beza aho bari ndabaza ngabona munsi ni gatuza raje ari fatafata urabo vyitwa karimo beza bahari equipe asa n'uwikaragaruka kuko Abataliyano ntibagiye muri mondial ya 2018 bagiye mu 2022 mugabo urabona ko no munsi muri ya 2026 n'imiburi basi arabahaye kuja muri izo playoff aho mu yindi myaka twariko turabona yuko ari ikintu kigoye kuri equipe nationale y'Abataliyano roreka kubwanje no ha credit umumenyereza gatuzo nanamwipfuriza n'amahirwe yo kwitwara neza no kumona biba bigoye kuri ma equipe yiwe ya muri izo nkino nyene yinde equipe y'igihugu yari kirakatisha itike ni equipe y'igihugu ya Ireland yakatsinda ibitsindo 3-2 Serbia yari kiratsinda ibitsindo 2-1 Eritrea equipe y'igihugu ya France yamaze kubikatisha itike yakatsinda ya equipe y'igihugu ya Azerbaijan ibitsindo 3-1 nuko match zo kurondera inkino match zo kurondera itike y'igikombe cy'isi nuko zariko ziragenda ariko kurundi ruhande hari match za gicuti zariko ziraba zigiye zitandukanye match rero zako ducako ni match yahuje equipe y'u Senegal ndetse na equipe y'u Brazil ndetse na equipe y'u ya Argentine
ariko iratsinda Angola ibitsindo bibiri byose ku busa bango ni match ku byukuri equipe y'igihugu ya Argentina yagiye ku mugana wa Afrika ndetse izana n'umugabo Lionel Messi ari mu kajyo ko guhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira mu gihugu ca Angola nako nuko batumira equipe y'igihugu ya Argentina iraza amabarabara aruzura abategereje umwami w'umupira w'amaguru Lionel Andres Messi. Bwana Salom umugabo Lionel Messi yaje ku mugana wa Afrika bamwe n'abandi mu gihugu cya Angola babona nk'ibitangano ndetse biza kuba bitanga n'ishusho ku mupira wa Afrika. Wewe match ya Angola na Argentina ndetse no kuza kwa Messi muri Afrika wabonye gute wabifashe mu yihe essence? Ingufu z'amafaranga kuko na Lionel Messi ku miliyari 17 z'amadolari cyangwa yuko igihugu kibaca ni investition igihugu gikora ya investition y'imyaka 50 baravye bateka tuzana igihangano cy'umupira w'amaguru kandi banabeza yuko azozana abakinyi benshi bakomeye kandi banakina sivyo kubazana gusa ahubwo ni kubazana bakina ko Lionel Messi n'umwe mu bakinyi beza isizoririmba afise novuga legacy niniya yubatse umupira w'amaguru kuza muri Angola muri match ya Mikala agakina kanatsinda ubwo ni match ya Mikala mugabo tugiye kuraba ingene abakinyi bitanze bivaye n'ivyarimo kwango yarashizemo amafaranga menshi si ibintu birebire twogaruka ko ariko nibyo kwishimira nibyo gukeza kuko igihugu cyiyumvira kuzana umukino udakomeye kikamana kigaha Federation ya Argentina amafaranga nk'aya cyangwa yuko muri Afrika hari ibihugu biriko birakundisha umupira w'amaguru abene igihugu bayo kuko kuzana Messi yego hari abantu baza gufana Angola banaje no kuraba Messi burya kubwire abantu bakunda ibintu ubanza kubaha umuntu amaze gukora byinshi muri ibyo bintu kubwire nabo nyine babikunda ko nk'abantu bari bahari kuri urya munsi muri Angola arabonye ko stade yari yuzuye cyane n'ingene urukino rwagenze. Rero Messi kuza muri Afrika novuga ko ari ibintu byiza cyane. Kintu novuga kuri ibyo bintu nifashisha mu majambo ya mwene wacu wakina n'umunanje n'ibyo nobinike yavuze ngo Messi kuza muri Afrika kongera agakina kuko twibutsa abantu Messi bari inshuro yiwigira kane aje ku butaka bwa Afrika mugabo iyo nshuro yiwigira kane zibiri nizamaze kuza muri Afrika aje gukina ubundi yari yabiri 10 ni match yango izindi nshuro zibiri zose yaraje mu vyiwe ari yaje muri Senegal aje mu vyiwe baje mukwamamaza ibintu vya Pepsi ndera maye ni nshuro ntazi yaje mugabo je izo zitatu nizo niyibuka rero obibi kare yavuze ngo kubona Messi ku butaka bwa Afrika akongera agahonyora mu kibuga cy'umupira w'amaguru agakina bitwereke ko umupira wa Afrika ubwawe uri kuratera imbere Piensi kuratera imbere cyanza ro ku gihugu ca Maroc ni kinye kandi ya 2023 tukayibona muri quart de finale yaheruka yo cyane kwitabira niyo kandi byaheruka kera rero no musi nimba muri Angola bavuga ngo dufise ivyo turiko turuba tugiye muri kane ya 2023 tugiye no mu ya 2025 kugira dutere motivation les générations futures Sharika twemere nimba tugize iyo independence dufate miliyoni 12 z'amadolari na miliyari mu mafaranga yo muri Angola cyane ahandi wacu ntayo zingene yo bangana tuzane umugwi w'igihangane tuzane n'umuntu ari Lionel Messi niho n'umwana wari w'ubwiza kuko umva kano Mbappe ari kintu bita gufatirana mu mupira w'amaguru gufatirana amahirwe igihugu kiba kigize runaka mukayafatirana muri ariya mageneration mu buryo bwo kwesplika abavyeyi umupira w'amaguru icogoze no musi umwana wo muri Angola umwana wo muri Afrika muri rusange yamaze kumva izina nka Messi ko ryaje gukira ku mugabane wa Afrika atari competition organized ku rwego rwa FIFA ari match amical kumubwira ngo ja muri academy nawe X-ta uzohurira mu mukinyi w'igihanga kare yo kuba wanageze no muri club iteye ubwoba mugabane wa Buraya nubwo buri kukina muri club zisanzwe igihugu kizogupembeta gukora kuri Lionel Messi cyo kundi mukinyi azobari kubwo nka Lionel Messi cyo ni kintu gitanga motivation ku mwana kigatuma aja mu academy cyangwa bakina umupira ari benshi cyane no gusa muri Angola ibize byutangaze mu myaka 10 cyangwa ingahe imbere
umupira wabo tubonye wivurira kuko hejuru mu equipe nationale yabo kubera ino geste yonyine yo gukorora nta n'umupira w'amaguru cyangwa umukino nazibere bakemera kabisa bakemera gutanga amafaranga ijya si gutanga amafaranga gusa ngo besaze ino kwinvestisa mu mupira w'amaguru kuko nk'uno munsi hari abantu benshi b'Abargentine barayibamenya ngo sava cyane ya bwana Keve tunasozera ndetse na Samu uburyo Lionel André Messi yakiriwe mu gihugu cya Angola uburyo yakiriwemo yaba umukuru w'igihugu yaba abategetsi bagiye batandukanye yaba abanyagihugu bagiye batandukanye mu mabarabara byatweretse ko ku by'ukuri abagabo bamaze kuba abifatira imitima y'abantu bari mu mitima baramaze kuba bayifatira kuko uno munsi n'abantu bake baza perezida wa Argentine bakamukopira biragoye n'abantu baha mu gihugu nagiye nawe hari n'umuntu waga mu gihugu tuje gahi iwanyu ushobora kubaza timbira Ministre wa Education ko twetera abanyeshuri Ministre wa Education ntamumenye gawa mubaza Messi kumva amuzi rero bano bagabo Messi Cristiano Ronaldo Cristiano niyo yakoze interview yari ngo ndi umuntu ndi celebre kwisi jewe nsumbya nabo ba Leonardo tuvyemeranye haba mu muziki haba mu masinema haba mu mupira Messi na Cristiano mu bintu byose kwisi havuye Imana izwi n'abantu novuga ko bose kuko n'abatazi ibyo twe tuzi bazi yindi Imana y'iwabo bw'abayindi Imana Cristiano na Messi n'ahantu hakeya boja kamubaza urazi Cristiano murakubwira ngo ntamuzi kwisi nzima rero ni Ambreme ubona ko na perezida afise amahirwe yari afise twari kuja muri Angola kwira bintu Messi na Cristiano tuna Maria ina arakanyo ugiye kuraba ibintu bikoreshwa n'abantu bese social media Messi ifoto yiwe ya mbere maze gukundwa ni foto ya Messi atari ibikombe cy'isi rero maze kumva ibintu bya mbere navuga bikundwa haba abageni haba abantu bakuze ni social media gusa zose zirazi ko ari bihangana kuko twimeye yuko abakolonizateri aribo bazanye byinshi twimeye n'abantu batangiye gukora byiza ko ari abanyarwanda no muri Amerika Latine bo impano yabo ituma bagera kure mugabo ibigwi bakoze n'amateka bubatse bizogorana yuko hari umuntu kuko nta muntu wowe utumureka kubuza ibya ahakina n'ibyakina mugabo urazi Messi urazi Cristiano Ronaldo urazi ko abakinnyi b'umupira w'amaguru nibyo bihe bya mbere uno munsi imagi yabo iradandazwa ibintu byose bagaragaye mu nibyo bintu bya mbere bari protege umva ko n'abantu bavuga babaho gake kamwe mu kantu nako nabonye kagiye kuba gatangaje nuko uko rukino rwabaye mu mpamvu yo kwibuka imyaka 50 ekipe nako igihugu cya Angola cyari kimaze cyikukiye igihugu cya Portugal nuko Angola ni joranda na Portugal banavuga ni Portugal igice kimwe turumvikana bazanye kupewa Cristiano akugana ko shako na yasho kwa bakiyumviye ko cyane bakiyumviye ko amwe mu masezerano yarahari nuko igihugu cya Angola cyahaye Argentine miliyoni 12 ariko z'amadolari obligation yari irimo nuko ikipe y'igihugu ya Argentina yategetswe kuzana na Messi kandi agatangura mu kibuga atari na Messi gusa n'abandi bakinnyi nka batanu kandi bagakina agatangura mu kibuga iyo niyo yari kondisiyo ya mbere nuko rero reka ikiganiro cyacu tube dushobora kuba tugisozereza ngaha bwana Saro ndagushimire wakoze kubana natwe ku by'ukuri nibaza ko ibintu byari sawa cyane shimire Madre shimire Kevin ariko barakurikirana bose byari byiza cyane nibaza ko no mu minsi bizogerageza kuba biza gusoma no munsi bwana Kevin nawe ndagushimire Madre shimire Saro shimire na Prophet ari ariko aradukorera ibintu bimeze neza kugira ngo amashusho abe ameze neza tuzosubira kabisa ugire watwese reka nanjye nongere mbashimire nashimire wari muri kabinete tekinike ku by'ukuri ko aradufasha kugira ngo amasanamu abe ameze neza cyane nashimire n'abakunzi bose ba JC TV ba JC Sport ikiganiro ni ku munsi wa gatatu ku munsi wa mbere ku munsi wa gatatu ndetse no ku munsi wa gatanu ibisi yose tubasezere tubifurize umunsi mwiza tubifurize indwi nziza tubifurize intango y'indwi nziza y'ibikorwa dusubire duhure ku munsi wa gatatu ciao ciao